mugenzi ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndaguhaye ikaze ngo ukurikirane ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mu kiganiro cacu cuno musi turi bwishure ikibazo abantu benshi babajije kivuga ngo intambara muri Kongo ni ikimenyetso c'iherezo. Dusenge uhoraho mwami ushobora vyose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami turagushimiye cane ko wongeye kuduha amahirwe kugira ngo turabe ico ijambo ryawe ryavuze, cane cane kwa kino cago kiriko kiraba muri Kongo, kugira ngo mwami dushobore kumenya niba hari ico inyandiko zera zibivugako. Mwami turakwinginze tuyoborwe nawe kandi uduhe kudutahuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi urahawe ikaze mu kiganiro cacu cuno musi, kandi nkuko nari mpeje kubivuga, uno musi twishura ikibazo abantu benshi bashishikara kubaza. Abantu benshi cane bagumye bambaza ko intambara iyoba iriko irabera muri Kongo yoba ifitaniye n'isohozwa ry'ubuhanuzi canke ko coba ari ikimenyetso co mu gihe c'iherezo. Koko birateye ubwoba mwa kino gihe, mwa kano karere ntihatuje, kubera intambara iriko irabera mwa kariya karere. Ntabwo turi buvuge mu buryo bwa politike, kubera yuko nyene tutari abanyepolitike, ngo tuvuge nk'uko twari twavuze cane ku vyabereye nko muri California hamwe n'ahandi, ngo tuvuge byinshi kubera yuko tudashobora kwinjira mu vya politike. Ariko gusa tugomba kwishura ikibazo abantu babajije kugira ngo bashobore gutahura. Mu kwishura ikibazo cabajijwe, mu nkundire tubanze tusome bikenye muri Bibiliya. Igihe Yesu yariko aravuga ibimenyetso biranga igihe c'iherezo canke ibihe vy'iherezo canke si ibimenyetso by'ibihe, hari amajambo yavuze hariya muri Matayo igice ca 24 ku murongo waho wa 6 hamwe n'uwindwi. Tuhasoma ano majambo avuga ngo muzokumva intambara nimuhaze intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura gushika. Ihanga rizotera irindi hanga, ubwami buzotera ubundi bwami. Koko twisunze uno murongo, ino 20 dusomye, duca tubona ko ari ikimenyetso c'iherezo. Yesu yari yarabivuze yuko hazoba intambara, tuzozumva. None intambara n'ijyayo muri Kongo nayo ni intambara, tuzokumva impuha z'intambara. Ihanga rizotera irindi hanga. Iyo uriko urakurikirana inkuru zivuga kwa ya ntambara, baragera ku rugero berekana ngo ni intambara y'akarere. Nigeze kuva umuntu akoresheje iyo mvugo, usibye gusa yuko ibyo ntabyitaho, ico gusa mbona ni intambara. Kandi Yesu yavuze ngo muzokumva intambara. None rero ni ikimenyetso c'iherezo. Aha umuntu ashobora guca abaza ngo ni ikimenyetso c'iherezo gute? None niho hakiba intambara. Hano mu Burundi mu gihe ca kera harabaye intambara, mu bihugu bitandukanye intambara zarabaye nyinshi cane. Mbere gute twovuga yuko iyo nayo ari ikimenyetso c'iherezo? Gute twoca tuvuga ngo tugeze mu gihe c'iherezo kandi atari ryo rya mbere intambara ibaye? Usibye gusa iyo muri Kongo, za Ukraine, za Israeli hamwe n'ahandi hari kuba intambara, kandi naho zarigeze kubaho no mu gihe ca kera. Nkundira mugenzi ndakwishure wewe woba warusigaranye bene ibi bibazo. Kubera iki tuvuga ngo ino ntambara ni igihe c'iherezo? Imana ivuga iki? Imana ivuga ko ubwayo iraba umunsi umwe nk'imyaka 1000. Ni kuvuga ngo niba igihe c'iherezo wewe wocumva yuko ari nk'umunsi umwe, ku Mana yoyo uce wumva ko cari imyaka 1000 canke
niba wiyumvira ati ni ukwezi kumwe turi mu gihe c'iherezo, uca wumva ku Mana yuko ari imyaka 30. ni kuvuga ngo igihe c'iherezo kiratandukanye n'iherezo. igihe c'iherezo ntago ari umunsi umwe, umwaka umwe canke igihe runaka. yamara inyandiko zera zitwemeza ko igihe c'iherezo catanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 798. ico gihe niho ibimenyetso by'igihe c'iherezo byatanguye gutangura, kandi na n'ubu tubirimwo. koko niba igihe c'iherezo catanguye, gitera cerekeza ku musozo waco, kandi uko cerekeza ku musozo waco niko ibimenyetso bishishikara kubera icarimwe. harashobora gutangura ikimenyetso ca mbere, inyenyeri zigatibuka. harashobora kubandanya uruzuba rugatera. harashobora kubandanya ikiza kikaza, hama hakaba n'intambara. yamara mu gihe bya bimenyetso byose Yesu yavuze bisa nkaho biriko birabera icarimwe, gutyo turashobora kwiyumvira ati bwa bundi turiko dutera twerekeza ku musozo w'igihe c'iherezo. mu yandi majambo, turiko dutera twerekeza ku iherezo ry'ibihe. intambara yarabaye mu gihe ca kera, ibiza byagiye bibaho mu bihe vya kera, mbere n'ibindi bibazo byagiye bibaho mu gihe ca kera. yamara muri kino gihe intambara ziba mu gihe amapfa n'ubukene nabyo biriko biraba. ibyo bikaba mu gihe ibiza nabyo nyene biriko biratera, kandi ibiza bigatera mu gihe za nyamugigima nazo zabaye ndanse. muri ico gihe nyene ikimenyetso ca nyuma gihambaye umwami wacu Yesu Kristo yavuze muri Matayo ngo, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose ngo bubere ikimenyetso amahanga yose, maze umuhero uzocuza. nabwo nyene buriko buramamazwa ku muvuduko uhambaye. mwa kino gihe ubutumwa buriko buramamazwa butibagurika nk'amababi y'ibiti. iyo usibye kuri Facebook usanga ku butumwa bwiza, wagenda kuri YouTube ugasanga ku butumwa bwiza, wagenda kuri TikTok usanga ko ubutumwa bwiza, warengana mu kibano uhasanga ubutumwa bwiza, mbere kandi wanarengana n'ahandi ukahasanga ubutumwa bwiza. ku maradiyo hose n'ubutumwa bwiza. mwa kino gihe ubutumwa bwiza bwo gutsindanishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ijwi rya marayika wa gatatu rihamagara abantu kuvavana n'inyigisho z'ikinyoma zasizweho n'abantu ngo bemere bahindukirire inyigisho nzima ya Bibiliya nk'uko tuyibona, yuko biciye mu kwizera umuntu ashobora gukizwa, icaha kikirukanwa muri we burundu, yuko Yesu yaje ari umuco kugira ngo abamwizera bose ntibazibagume mu mwiza. Yohana igice ca 12 ku murongo wa 46. muri ico gihe, mu gihe ubutumwa bwiza buriko buramamazwa, abantu benshi bariko barabwakira. mugenzi, ukaba ukengera bino vyigwa twigisha, ntagire ico bihindura mu buzima bwawe. umenye yuko ari wenyene, kubera yuko abantu benshi bariko barakizwa, kandi mu gihe abantu bakurikirana ivyigwa nk'ibi baremera gufata ingingo kandi bakavuka ubwa kabiri. ibikorane vy'indwi zibiri bimba cane mu turere twinshi dutandukanye kw'isi. ku munsi umwe hihana abantu benshi bakakira agakiza. iki nico kitwereka yuko ikimenyetso ca nyuma kandi gihambaye c'uko ubutumwa bwiza buzovugwa mw'isi yose. nigeze kugenda ahantu hamwe ngiye gukoresha ibikorane vy'indwi zibiri minsi 14 yose, maze ndavyanditse kuri Facebook yuko nzogenda. umuntu umwe arandika muri komanteri, indwi zibiri zose muzoba muriko murigisha iki? ubundi muntu nawe yabonye twavuze yuko dutangura ibikorane byacu saa 8, maze tuze kubishikana isaha 12. maze arambaza ngo muri ico gihe muzaba muriko murakora iki? abantu banyoshwe n'ibyaha, baboshwe na Satani, babibona yuko ari guta umutwe n'ubusazi. muri ico gihe abemera ijwi rya Yesu ririko rirababwira ryongorera, baremera bakabwakira bakihana. mugenzi,
none rero ntago ari igihe cyo kubikinisha, turi mu gihe c'iherezo, ntago ari igihe cyo kuvuga ngo niko byamye, niko byamye. Igihe cyo kuburirwa kwabo Imana ikabereka ngo turi mu gihe c'iherezo, yamara bakanka kubyumva bakavuga ngo niko byamye. None intambara ntizabaye, abo bantu bagiye kwibonera kishano. Genzi wariko urakurikirana kino kiganiro, wiyubare nubwo buvuga ngo niko byamye, yamara menya ko igihe cihuta, turi mu gihe gitonyi gisigaye umwami wacu Yesu Kristo akaza, kandi mu bantu bari batumye ataza nawe wari urimwo, kugira ngo uhabwe imburi. Emera Yesu ategeke mu buzima bwawe. Yesu ndiko ndakubwira ntago ari Yesu w'umuntu, ntago ari jewe ndiko ndakubwira ngo unyizere, mbere nta nubwo ari uwundi muntu ndiko ndakubwira ngo wizere. Ndiko ndakubwira Yesu yicaye mu birimba byo mw'ijuru, kandi uwo niwe yadupfiriye, yemeye gupfa kubera ngo niwemera ukihana ibyaha byawe bibabarigwe. Mu gihe usomerwa amategeko yose y'Imana uko ari 10 aboneka muri Kuvayo igice ca 20, maze ugasanga warishe rimwe canke 2, ico ni icemezo cerekana yuko uri umunyabyaha. Yamara nturi uwo gupfa naho uri umunyabyaha, kubera yuko Yesu ateze ibiganza arakubwira ngo nyizera, emera unyakire mu buzima bwawe, nange ndirukana icaha. Ndagenda kubwire ngo Yesu niyakubabarira ntago azosubira kwibuka ibyaha byawe, kandi yiteguriye guhindura ubuzima bwawe. Erega ubuzima bwawe ntibuzokwaba nk'uko bwamye. Kubera iki wihitiramwo kuzimira, kandi Yesu yari yarategekanije agakiza ngo agukize? Mugenzi, niwemere Yesu ahindura ubuzima bwawe, niwemere yinjire mu buzima bwawe abantu bategeka, niwemere kumwizera. Nanjye niba wizera Yesu, ndaguhamagarira kutwandikira kuri izi nimero zikurikira, kugira ngo mugenzi natwe tukumenyesha ibindi bintu byo gukora nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabidushikirije. 61 amajana 208 majana 669. Nanjye ngiye kukubwira isengesho ridasanzwe. Uhoraho mwami ushobora byose, urakoze ku bw'ano jambo umaze gushikiriza ubwoko bwawe, kandi urakoze no ku bw'uno mwene data amaze gufata ingingo. Nange ndamusengeye ukwizera kwe ntiguhere, yamara umukomeze atere n'izindi ntambuko zisigaye, kandi niyamara gukomera azoshike igishinga ntahe kizana benshi kuri wewe. Kandi mwami ndasenze sengera n'abagifise imitima ikomantaye, no mwene data yakurikiranye iciyego ariko akaba ananiwe no gufata ingingo. Mwami ndamusengeye, dodagura ku mutima wiwe worohe nk'inyama, amenye yuko wamugendeye, maze nawe ahindukire, ntazobe bazorimbuka, ariko azobe bazogusanga igihe giye kuza. Rema gushasha imitima y'abantu bose, wishure imitwaro yose bagushikirije, abugarijwe n'ubukene, abugarijwe n'amagwara, na babandi Satani yaboheye mu byaha. Kwese nutubohore, uzane ibyizigiro muri twebwe byo mwiherezo, twame twitegure kugusanganira. Nawe uzoduhe gukandagiza ibirenge byacu mu gihugu c'ibyiza, aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kukwizera, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ukaba uri mushasha mu gukurikirana ibiganiro mu gihugu c'ibyiza, ushobora gukora like, ushobora gukora abone, suivre, following, bivana n'urubuga canke ururimi uriko urakoresha mu kudukurikirana. Ukaba wafashijwe n'ikiganiro, bitwereke mu gukanda like. Jeme, ukaba ufise ikibazo canke ico wifuza gushikiriza, nucandike muri komanteri. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu aguha umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.